rero haheze nk'iyinga rimwe ngize mariage satani yaciye atuma igitero. Ndibuka ko hari mu ijoro ndyamye inzo narimo nza numva igiti kimeze nk'iki manyuka. Hanyuma rero madame yarasinziriye, hanyuma rero nza numva inkoko ziratanguye kugogoreza, kandi nta nkoko nimwe nari mfise. Ziragogoreza, imiswi iragogoreza, nja nkomanga madame nti erega twatewe byuka dusenga Imana. Turi muri studio za Meira TV, twasubiye kuronka wa mutumire Ezekiel aho yagarutse agira asubira dushingire yindi ntahe. Reka tumuhe kaze yongere abibutsa akazina aca tubwira kandi ibitangaza Yesu akora. Kaze. Ego murakoze cyane. Nguko nabivuze nitwa Mahata Ezekiel, nkaba ndi umuvuga butumwa mu ishengero rya Pentecoste. Je nari babwiye ko nakijijwe mvuye ahantu kure cyane, wa mu nyuma Imana irangirira ubuntu, nakira agakiza, Yesu ndamubona nk'umukiza wanje. Rero bimaze kugarukira ngaho, rero maze kwakira agakiza nashishikaye mu nzira y'agakiza, ndizera Imana. Mbere ico gihe nagiriye ubuntu mba n'umuririmbyi ngira umunyagice, baciye banyakira muri korale yaho hantu nakiriye agakiza. Birabandanya rero nguma muri Kristo, nguma nkorera Imana kugeza aho Imana ingirira neza. Bwa buja narimwo kubera nari nabuvuyemwo, Imana irampezagira hagera aho nubaka ugwanje. Kandi nagoma ndababwire hajya Yesu ni gitangaza cyane. Naravuze ko mu bwoki wacu twara abantu bari nyuma cyane gose, twara abantu bari nyuma kugezaho abantu batakunda ko dusangira n'umukenke cyangwa ngo dusangire ku isahani imwe. Ariko rero muri ico gihe Imana irangirira neza, maze gushika mu ishengero ndahabona inshuti zidasanzwe zo muri Kristo Yesu. Ico gihe rero ndategura urubanza, maze gutegura urubanza babandi nyene kubera abantu bo mu ishengero nibo bamariye ugo rubanza. Haraza abakozi b'Imana batari bake, haraza ikorare atari ntoya, urubanza rurahera. Nagomba rero ndababwire intambara naciye ntangura kugwana muri ico gihe mpejeje kugira mariage. Nico gituma rero nagomba kubwira abantu bose bariko baranyumva banyumve neza, burya umuntu arashobora kugwana intambara, ariko iyo yizeye agasenga Imana intambara arayinesha, kuko Yesu niwe atugwanirira. Rero haheze nk'iyinga rimwe ngize mariage satani yaciye atuma igitero. Ndibuka ko hari mu ijoro ndyamye inzo narimo nza numva igiti kimeze nk'iki manyuka. Hanyuma rero madame yarasinziriye, hanyuma rero nza numva inkoko ziratanguye kugogoreza, kandi nta nkoko nimwe nari mfise. Ziragogoreza, imiswi iragogoreza, nja nkomanga madame nti erega twatewe byuka dusenga Imana. Tangura gusenga Imana. Tumaze gusenga Imana ivyo bica birahera. Tuca tuguma ngaho aho nja ndabona ko Yesu ashoboye byose. Tugumye ngaho ikindi gihe kimwe ndaba ngaho, maze kuba ngaho baca abantu mimoto. Hari mu ijoro nze numva imoto iratanguye guhinda, igitesi ku kindi. Ndabwira madame nterega n'ubu turatewe, nuvyuke dusenge. Tuca dusenga Imana. Iyo moto yari kiragenda mu nzu icirahagarara, ntiyasubiye kuko Yesu yaciye atugwanira. Biraguma ngaho, ibitero birabandanya, turyamye
imisi yose abadayimoni bama bazana umusenyi bakaturunda ku musenyi mwijoro hajya turyamye bakaca baturunda ku musenyi mugabo mu nyuma dusenza Imana ibyo byose birahagarara kuko nari nizeye Imana kandi nari narakiriye akakiza kandi na madame wanje yarakijijwe tuca turaba ngaho rero turangaha Imana iraduhezagira turaronka abana ndonka abana bashika 7 kandi nuno munsi barahari. Hanyuma rero ntibyagarukiye ngaho gusa nagomba ndababwire ariko iyo umuntu yizeye Imana yarakiriye Yesu nk'umukiza wiwe akizera Imana agahagarara muri we kabisa Yesu yama ariko aramugwanirira. Hanyuma rero nagomba ndababwire ikindi gitangaza kimwe Yesu yankoreye. Hanyuma rero haragera aho twari twigeruriye nka ahantu hamwe muri ico kigwate nyene dusanzwe turimo twari twigeruye. Hanyuma rero tuhashitse naho nahagwaniye intambara kandi intambara zidasanzwe. Hanyuma rero nkihashitse barambwira bati wewe naho uje kuba ngaha wewe ntuzohaba. Je ndabwira abantu nije aha hantu nzohaba kugituma nzohaba ndafise Yesu ndafise Imana jiwe nsinga Imana kandi Yesu yagiye angwanira intambara kandi intambara zikomeye kandi zidasanzwe nico gituma naha ntegerezwa kuzohaba. Aho hantu turahaba tumaze kuhaba nyamuntu araza arambwira amaso muyanda ati wewe wibaza ngo uzoba ngaha je ndamubarira ngo nzoba ngaha. Hanyuma rero ndiko ndarima kaza kambwira ngo nurime mugabo ibyo rimwe no munsi uzobijya mugabo ibyo hanyuma ntuzoshobora kubijya. Je ndamubwira nti Imana nkorera izogenda inkingira kuko hari intambara nyinshi yagiye ingwanirira. Hanyuma rero turabana ngaho duteragirana amajambo ndamubwira ntahubwo mutama wewe wari ukwiye kwihana wari ukwiye gukizwa ibyo bakuvugana wewe ukabivamwo ngo je nanje ngo tuzoraba. Hanyuma rero ntako atakoze umunsi umwe acaraza carambarira ngo shango wewe ngo nasanze uri hatari ndi hatari mu biki ngo bwa bundi muri Tanzania wagiye ngo ntiwagiriye ubusa. Je ndamubwira nto yaye jewe sinagiye Tanzania ahubwo nagiye kwa Yesu. Yesu niwe yankijije Yesu niwe ntabara. Hanyuma rero mu nyuma nyamugabo arapfa. Hanyuma rero nagomba rero mbwira abantu bariko baranyumva ikindi kintu kimwe cabaye kandi kiraba ico kintu ndacibonera n'amaso yanje. Yari umwana w'uwo mugabo nyene ariko urumva ko se yari yarapfuye. Hanyuma rero hayigize igihe acazana umufuko wuzuye ibiraya. Umufuko wuzuye ibiraya asanga abana bari hati uyu mufuko ni mubumbikire jewe ngiye kwishure mugabo ndagaruka mu mwanya ngomba kurungika ahantu mu Rumonge. Sawa ndagaruka ndaza barambwira bati naka yabikije ibintu ngaha intangora nimubikire araza kubitora. Hanyuma rero muri ako kanya turarindira turahebura burateba buragoroba. Umaze kugoroba rero impwemu mbi z'abadayimoni zica zitangura ziraduga ntangura kugwana intambara. Umwana wa mbere arafatwa umwana wa kabiri arafatwa ariko ndasenga Imana kuko muri iyo misi yanje yose nabayeho mu gakiza nta munsi n'umwe Imana yigeze ireka kuntabara. Igihe naba ntewe n'ibibazo Imana yaci ibanguka kuntabara ivyo bitero ikaca ibikuraho nkaca nshishikira kubona ko Imana atakintu na kimwe kinaniye Imana ishobora byose. Hanyuma rero biraguma ngaho urumva ko twiteze ko aza gutora bya bintu turabihebura buraca ntiyaza. Umwana yongera arafatwa kandi ndasenga Imana umwana arakira.
burongera buraca umunsi ugira gatatu, umwana arafatwa, ndasenga Imana, umwana arakira. Je ndibaza none uyu muntu ibi bintu vyiwe ko yavuze ko azoza kubitora akabibitsa umuntu akabirungika mu Rumonge, none uyu muntu vyamugendeye gute ko ataje gutora ibi bintu vyiwe? Hanyuma rero mu wundi mwanya ngize gutya nja ndamubona aroye kw'ishure, nja ndamubwira nti muko wewe warasize ibintu hajya? Atego narabisizeho. Ndakwinginze ndeho kurabona je mfise abana, harabuzukuru, hari abana kandi abana urazi ko bakunda ibiraya, ndakwinginze shabi ujya muzigo wawe uhabuza kuwukura. Ngo ntaco ndaza kuwukura. Aho ntiyaje, uwo wari umunsi ugira kane, ntiyaje, ndarindira ndahebura. Hanyuma rero muri iryo joro buca ariko wa gatanu nagize ibibazo bidasanzwe, njyamye nikanguye nsanga madame aza yumye, yapfuye pe. Ibi bintu nibiki? Nja senga Imana, ndasenga Imana, madame arakira, mbona arahembutse arakira. Nja nguma ngaho. Bukeye ku wa gatanu ndibuka ko hari ku mugoroba, nja ngenda mu cumba ndugara, nja mfata umwanya uwo gusenga nisonzesheje, nja senga Imana, ndasenga. Haca hajwe ijwi rivuga ngo ibi bitero uri kuragwana, uwo muzigo utavuye ku aho kuri iyo mezi muri saro uzoguma ubigwana. Kumbe wa muntu yanzaniye ibigesera. Nja nsenga, nurakoze Imana, nja mfata ingingo nti ubu rero ko bimeze uko akaba yarase kuza kubitora, je ubwanje ntegerezwa mu izina rya Yesu gufata uwo muzigo ndawiremeke, ndawumushire muhira, ndamuhe umuzigo wiwe. Kandi ko byagenze. Naciye mfata ku munsi wa gatandatu mu gitondo, nja mfata uwo muzigo ndawushira ku mutwe, nja ndikorera, abantu bambona, abantu barakoma induru bati wewe urarinda ivyo bintu wiremetse ntoya, ibi bintu ndegeza kuvyiremeka ndabitware. Nja ndavyiremeka, nja ndabitwara, ndashika ndereka imbere y'umuryango iwe, ni akira umuzigo wawe warakoze. Nja nditahira, ntashe. Kuva uwo munsi intambara zose nahora ngwana zindwara z'ivyo bitero zica zirahagarara. Hanyuma rero nja ndashima Imana. Cyo gituma rero nari nipfuje gushingira intahe abantu bariko baranyumviriza bose bamenye neza ko Yesu afise ububasha kandi udasanzwe. Iyo umuntu yamwizeye, iyo umuntu yamwakiriye akaba umukiza, Yesu n'umukiza wiwe. Yesu rero nivyo yagiye ankorera, naco gituma nuno munsi nkimukunda kandi nkimushingira intahe ko ashoboye byose. Nico gituma nuno munsi iyo hagize ikintu c'igitero kiza kije nta bwoba ngira, kuko njanye imbere y'Imana nkasenga Imana, kandi Imana igatako ikantabara. Yesu rero yankoreye ivyo, abimvise gushinga intahe kwanje. Yesu abahezagira cyane.